Chuti bakunzi muko mudukurikirana muri ahantu hatandukanye ndabibutse neza ko ngaha turi kuri ya televiziyo yanyu ya televiziyo yacu ya Burundi Heroes TV. Muri kano kanya tugiye kwiga ukuntu two kwitungira amagara yacu, ariko tutagiye kure turahera ku mifungurire cyangwa se ku mirire. Muri kano kanya rero tugiye kuganira ku kintu mwese musanzwe mufungura, bamwe bacitwa ngo ni kirungo, abandi cyangwa se bakacitwa ngo ni imboga boga, ariko jewe uko ndacita ni imfungurwa mu ijambo rimwe, kugira ngo dushoka twese two bitandukanya cyangwa se twogira ku murongo umwe. Tugiye kuganira ku piripiri. Ipiripiri tugiye kwiga iciza caco, iciza c'ipiripiri, hama nitwaronka kandi kanya tuzobaganiriza mbega n'ivyahe bibi canke se n'icahe kibazo ufunguye ipiripiri ryinshi canke iyo utafunguye ipiripiri, ndavuga ensemble ibibi vy'ipiripiri. Ariko muri kano kanya tugiye kuganira ku vyiza vy'ipiripiri dukura ku bintu dusanga mu piripiri vyiza cane. Ipiripiri ku basanzwe bagihereza ku muvuduko utarenze, kubera ko murazi ko ibintu byose iyo bibaye byinshi bigira ikibazo mu mubiri w'umuntu, haba ari fanta, haba ari inzoga, buri kintu cyose iyo cihaye ari cyinshi kigira ikibazo mu mubiri w'umuntu. Rero muri kano kanya tugiye kuganira ku piripiri. Tugiye kuganira ku piripiri duhereye ku kamaro k'ipiripiri ka mbere. Ipiripiri icambere na mbere riragabanya ibiro. Ku bantu basanzwe bihereza ipiripiri uzosanga ari n'abantu banonotse cyane iyo bariko barakora imyimenyerezo ngororamubiri, usanga biborohera cyane paraporo y'abantu badakora imyimenyerezo badafungura ipiripiri. Rero kandi ikindi ipiripiri rifasha mu mubiri, abantu basanzwe bagwaye indwara za diabete canke se indwara z'ibisukari, abantu basanzwe bafise umuvyibuho urenze, iyo wihereje ifunguro ririmo ipiripiri usanga ari ibintu vyiza cyane, canke se ari ibintu bigufasha mu kugabanya umuvyibuho urenze canke se mu kugabanya ibiro. Turaza kandi ku bantu bagwaye les maladies cardiovasculaires, turavuga cyane cyane ku bantu bagwaye za hypertension, AVC canke se indwara z'umutima. Ku bantu basanzwe bafungura ipiripiri irafasha neza cyane ku bantu basanzwe bagendana izo ngwara. Si kuzi izo ngwara gusa, hari n'ibindi bintu ipiripiri ridufasha. Ati ushobora kugira ikibazo, ipiripiri ryo ridufasha iki? Ipiripiri riradufasha mu kuronka ingaburo umubiri wacu toshobora kuba wogirane wo kwikeyera canke se wo kwitangira wo duha. Ipiripiri rirafise vitamine yitwa A. Iyo vitamine ku basanzwe babizi irazi cifasha mu mubiri, nayo nyene nitwaronka kanya tuzoza turayibaganiriza ko canke se tuzoyiga ko tuyice ko twumve iyo vitamine mu mubiri ikora iki. Iyi piripiri kandi iratanga ubwayo vitamine yitwa C. Iyo vitamine C benshi barasanzwe bayizi nico ifasha, ducishije ko vitamine C irafasha mu magufa, mu gukomeza amagufa, kugira ngo amagufa akomere. Amagufa yadakomeye haba swate habuze vitamine C. Iyo rero tuzovyiga ko nundi munsi twaronka kanya kugira ngo tumenye mbega vitamine C idufasha iki. Turongera tukagaruka ku piripiri. Piripiri idufasha iki? Ku bantu basanzwe bayihereza ipiripiri iratanga apeti. Ku bantu basanzwe bayihereza nivyo irababa, ariko kandi ipiripiri iratanga apeti ku bantu basanzwe bayihereza. Ugereranije n'ibifungurwa wahora ufungura, ufashe ibifungurwa wahora ufungura utafunguye ipiripiri, ugafata n'ibifungurwa ufungura wafunguye ipiripiri, ugiye kuraba usanga ari ibifungurwa bitandukanye canke se vyidugije ko cyane, bitewe n'ukuntu ipiripiri ritanga apeti. Kandi ipiripiri ku bantu baba ahantu hakanye, muzofungura ipiripiri murabe iyo haje igihe c'imbeho ugafungura ipiripiri uca wumva ushushe cyane. Kandi ipiripiri rirafasha mu bantu basanzwe bubakanye. Ku bantu basanzwe bubakanye ipiripiri rirafasha cyane kugira ngo nko ku bagabo rikabure umubiri. Sivuze byinshi kuri ivyo kubera ko navyo nyene tuzovyiga ko nitwagira umwanya wiramvuye, tuzokwiga mbega ipiripiri dufasha iki mu mwanya w'amabanga yabubatse. Nivyo rero turabashikiriza nka Burundi Heroes TV, kugira ngo mushobore kuba mwoguma mudukurikirana nuko ufyonda subscribe kugira ngo ibiganiro bikurikirana nk'ivyo. Tuzobashikiriza ibiganiro bitandukanye, ariko vyinshi nk'ivyo mubizobikura ngaha nyene kuri Burundi Heroes TV. Mwari kumwe na Jean Trésor Boris Hakizimana. Komeza kudukurikirana, mwakoze cyane. Ciao ciao.